Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikije mu gihugu c'Uburundi nunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nunyemerere nguhe mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho uherereye. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira utubandanye tubana nawe ngaho kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye ntawe nyene vyose ukabikurikira vyose kamwe ku kandi. Chanel Nkunzimana yoba yarabaye iki? Wari umugoroba nk'uyu kw'igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2019. Chanel yavuye aho yiga mu mwaka wa kabiri kuri kaminuza y'Ingozi harataha aho yaba muri karitsiye Kinyami ya mbere mu gisagara ca Ngozi. Yagiye ajanye n'abandi banyeshure babiri, uwitwa Pacifique be n'uwitwa Vianney. Bano banyeshure baramuherekeje gushika aho yaba bamarana akanya nawe arabaherekeza basubiye inyuma. Kuva ubwo Chanel ntiyigeze asubira kuboneka. Vianney yavuze ko Chanel yabaherekeje ariko bageze hagati mu nzira Vianney arabasezera maze Chanel abandanya na Pacifique. Uyu Pacifique nawe yavuze ko Chanel Nkunzimana yamuherekeje kugeza ku rugo aho yataha. Bariko barasezerana Chanel haca yitaba telefone y'uwamuhamagaye ngo basangire. Pacifique niwe yabaye uwa nyuma yabonye Chanel Nkunzimana. Ubwoba yaramuhamagaye ngo basangire ntiyigeze amenyekana na rirya Chanel Nkunzimana yari umukizwa atanywa inzoga. Bukeye hari uwabwiye umuryango wa Chanel Nkunzimana ko uwo mugoroba yabonye imodoka voiture Toyota Probox yariko ifata ibarabara rya Ngozi Gitega, yaje irimwo umuntu yaboneka ko yakubiswe aremvye. Abari muri iyo modoka barimwo uwambaye impuzu z'igipolisi baboneka ko bagira bate uwo muntu mu muserege. Wa muntu yari yemeza ko yegereye iyo modoka haca abaza ati uyu muntu kumengo aragwaye cane. Nabo bamwishuye ngo iki ni igisuma twafashe. Ntibabaye bakimuta mu muserege ahubwo baciye batsa imodoka babandanya irya Gitega. Ariko watanze aya makuru yarayahinduye mu nyuma havuga ko atavyo yigeze kandi ko atavyo yabonye. Hariho n'abandi bari babwiye umuryango ko bafise ivyo babonye bazosura, ariko bose mu nyuma baranse kuvuga. Chanel Nkunzimana yari nde? Chanel Nkunzimana yari yavutse mu mwaka w'1993 ku mutumba Gishubi wa zone rya Rusera muri komine n'intara ya Muramvya. Ese yari umusirikare yagandaguriwe mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'1994. Imyaka mike cane inyuma Chanel yabuze nyina. Ni umwana yakuranye umubabaro wo kubura abavyeyi hakiri muto cane, ariko agira amahirwe aronka umuryango umukunda wamureze. Chanel Nkunzimana yari umwana atekereza kandi w'umwete, amashure yaramukundiye, yari umunyeshure w'umunyabwenge. Muri kaminuza y'Ingozi yari yiga mu gisata c'ubuvuzi bita section bucco-dentaire. Abanyeshure baronse amanota menshi muri ico gisata barakunda kuronka amahirwe yo kubandaniriza mu Butaliyano. Hari abibaza ko abanyuruje Chanel boba barabikoreshejwe n'ishari kubera babona ko afise ayo mahirwe yo kubandaniriza mu Butaliyano. Ubutegetsi kandi ntibwakurikiranye iki kibazo. Inzego z'umutekano n'ubutungane ntawe bwakurikiranye kw'inyuruzwa rya Chanel Nkunzimana. Nk'uko vyagenda ku bandi benshi banyurujwe muri iyo myaka, nta matoza nyezina yakozwe ku vyashikiye Chanel Nkunzimana. Intara ya Ngozi muri ico gihe yari iya kabiri mu gihugu mu bijanye no kunyuruza abantu, yakurikira igisagara ca Bujumbura. Muri ico gihe umukuru w'iperereza Ingozi yari Salvatore Horihoze, yaheruka gusubirira Venant Miburo yari yarakoze ibara muri iyo ntara. Igipolisi muri iyo ntara cari kirongowe na Colonel Edouard Mukoko. Abo bategetsi barakwiye kubazwa ico bakoze ku kibazo c'inyuruzwa rya Chanel Nkunzimana. Naho igihe kihaciye atari gito, uwoba afise umuco ku vyashikiye Chanel Nkunzimana yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 3, 2, 5, 6, 5, 5, 5, nayo kandi Agathon Rwasa yaraye ahagaritse abagize ibiro vya politiki 11 harimo umushingamateka wa EAC Kati Kezimana nk'uko biri mu ngingo nomero 4 CP yo kuwa 28 Ruheshi 2023 ihagarika bamwe mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe SNL abantu 11 harimwo umushingamateka Kati Kezimana asanzwe ari i Arusha muri Tanzania mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko EAR East African Legislative Assembly nibo baraye bahagaritswe mu mugambwe SNL. Abo bahagaritswe bagirizwa n'umukuru w'umugambwe Agathon Rwasa ko bari bamaze iminsi bahungabanya ibikorwa vy'umugambwe ivyari vyatumye abanywanyi barenga 5,000 bagizwe n'indongozi za SNL basaba umukuru w'umugambwe gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo ibikorwa vy'umugambwe bibandanye yisunze amategeko agenga umugambwe. Ivyo bibaye mu gihe aba11 bari bamaze iminsi bandika inyandiko zitandukanye ku mbuga ngurukanabumenyi biyamiriza inyifato y'umukuru w'umugambwe SNL aho bamwagiriza guhonyanga amategeko agenga umugambwe no gushaka kwegezayo uwo wese batabona kumwe ibintu. Abo banywanyi bakaba kandi baheruka gusohora itangazo basaba Agathon Rwasa ko atokwitwaza ko intwaro ariyo iriko irahungabanya ibikorwa vy'umugambwe SNL ahubwo ko nyabuna ingorane zose zifise inkomoko imbere mu mugambwe. Mwomenya kandi ko iyo ngingo ifashwe mu gihe umugambwe SNL waheruka guhagarikwa vy'agateganyo n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati y'iterambere rusangi n'umutekano. Iyo ngingo yavuga ko ibikorwa vyose bizotegurwa n'inzego zashizweho n'amakoraniro yo kuwa 12 Ntwarante na 30 Ndamukiza 2023 hadakurikijwe amategeko bihagaritswe mu gihugu cose gushika igihe bazoshira mu ngiro ivyo basabwe n'umushikiranganji. Nayo mu gusozera aya makuru womenya ko mu ntara ya Ituri ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abantu 2 biciwe mu gitero cegekwa kuba ADF. Kuwimana uheze abantu bitwaje ibigwanisho barateye igisagara ca Manya umugwa mukuru wa Babira Bakwanza ni muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Kongo. Ibitigiri bitangwa n'amashirahamwe yigenga vyerekana ko abantu 2 bishwe abandi barenga 200 baranyuruzwa amazu menshi nayo araturirwa. Amashirahamwe yigenga niyo yahaye amakuru ibimenyesha amakuru vyaho muri Ituri. Abakoze ico gitero bashitse ku muhingamo batanguye guturira amazu no kunyuruza abasivile. Ubu tumaze guharura abantu 2 bishwe uko akaba ariko amashirahamwe yigenga ashikiriza. Iryo shirahamwe ritomora ko amazu menshi yaturiwe. Abakoze igitero bamenyekanye nk'abaroberi ba ADF Force Democratique Alliée. Parlement de Jeunes de Mambasa iriyamiriza ico kindi gitero isaba abategetsi bo mu bihe bidasanzwe gufata mu minwe ibiriko biraba mu ntumbero yo kugarukana amahoro muri ako karere. Nubwo hari ibihe bidasanzwe haraheze imyaka irenga 2 muri Ituri no muri Nord Kivu aba ADF babandanya kwica abasivile. Birateye agahinda uko akaba ariko abarongoye iryo shiramwe ryigenga bagaragaza umubabaro. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru.